jewe Anita ndi mu bantu b'abagesera, ndi mu bantu babi Anita jewe, none ubu warabuze nibanjana je kwa muganga. None cangira isanganya ryo kugongwa n'imodoka, banke kunjana kwa muganga, ahantu uruhanga rwavyivye ntiworaba, izuru kugenda mu ruhanga, yo ahantu havyivye ntiworaba, urabona n'iryana umunwa usigaye ungana n'umunwa wakebanye, nta n'ikintu noshira mu kanwa sha, yamvumbuye hamvumbura, ndiko ndanywa icayi, ntaraheza no kunywa icayi n'ivyombo ntaragera no kuvyoza, ngo nize tugende mu mpene, twarire tugiye kuraba mu mpene, yakunda kuguma anjana mu mpene kandi zifise umukozi, ciye agongana n'uwundi turenze urupangu, tugeze mu Gakorosi aca agongana n'uwundi, ariko wewe ntaco yabaye sha, yavana uturasa na dukeyi wewe baba bamujanye kwa muganga, mugabo jewe baravye aho barambika ngo niryame birahera sha, umutima guma wiruka ni hamwe akarimi kadapfa, ahandi hoho ndumva apfuye, n'izi ndazifotoye urabona ndazifotoye ndyamye, amaraso yanse yashaka guhagarara, umutima nawo uguma wiruka, nanyweye n'amazi vyanse, bampaye ikinini sha c'umutwe ngo birahera, umbwire ikinini c'umutwe ko cohagarika amaraso sha, jewe ndarushe n'ukuri, ndarushe sha jewe ubuzima burangoye, nagumye nihambira kubera ubuzima jewe nari mbayemwo, none buca ndahapfira nabi, banza no kunjana kwa muganga Anita, nukuri nguma mva amaraso, amenyo abiri yagize ikibazo aranyiganga, ndapfuye, ndapfiriye Saudiya, abana banje ndabasize ku ngoyi, yaraze ngo ntahagare Anita ndarubonye, bari banjanye mu mpene, bari banjanye mu mpene mu ma saa mbiri y'igitondo, yagonganye n'uwundi, imodoka yagonganye n'iyindi, kubera nanje narifashe amata ndi indani mu modoka, nca nkubita uruhanga n'amenyo kwa kirya kiyo c'imbere hampande y'umushoferi, Anita ndapfuye, Anita ndapfuye, amaraso yanse guhera kugera ubu saa tanu tuvugana, kuva saa mbiri mva amaraso banse kunjana kwa muganga, izuru rimwe ryamaze kuvyiba ryazivye sinkirihemeramwo, uruhande rumwe rw'izuru rwavyivye, umunwa wavyivye ntiworaba. Ndabaramukije inshuti zanje bakunzi munkurikira kuri chaîne ya YouTube Daniel Mugisha. Uyu n'umurundikazi ari muri Arabia Saudite, murumva ko ariko aratabaza nyuma yo kugira accident ari kumwe na sebuja wiwe, hanyuma bakamujana kwa muganga, amerewe nabi, aragwaye, ararembye, mugabo ntazi gutabaza kubera birumvikana ko zino audio zije zirungikiye, mugabo yazishize muri groupe avuga ko amerewe nabi, ariko mu myirondoro yatanze mu by'ukuri ntiyigeze avuga aho abarizwa, aho yagiriye ibibazo, ngo arungike na location, canke avuga umubose wiwe, avuge ikigo cyamurungitse, avuga amazina yiwe, yavuzemo gusa ariko arabwira izi ngorane yitwa Anita. Rero iyo mugize byagoza mugerageza mufata akanya murungike audio mwibaza ko iza gufasha abantu baza kumviriza iki kintu muri ko murakora cyo gutabaza, nivyo bishaka kubafasha ko n'undi muntu ayumvise ayisangiza abandi, hanyuma bigatuma abantu bagutabara. Nk'ubu rero ntituzi ofisi yawe, ntituzi aho ibintu vyabereye, nta n'itariki yavuze mugo vyabaye umunsi genekerezo rya 2 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025, kuko ababiduhaye niko batubwiye, mugabo gusa nta bintu bikwiye aba batanze. Ibi rero n'undi muntu akurikiye ikiganiro ngaha ndabikora kugira ngo nigishe n'abandi bantu n'undi munsi. Iyo urungitse audio ibuka uvuga amazina yawe, amatariki, aho vyabereye, ico bigufasha ni ikintu gikomeye cyane mu gihe, kuko ibyo bintu birabandanya kugenda nubwo wowe utakiri ngaho hafi, bigashikira abantu baza kubisangiza abandi, bacamenya aho vyabereye, itariki, ubufasha bagomba kugufasha aho bagusanga, nuko wogera ku bigo vyawe canke ibintu nk'ivyo kugira ngo ndababwira.
ibi rero kandi ntibinegurwa na jewe gusa, hano hari umunyagihugu wundi yari muri groupe yaciye arungika audio yo gukebura nawe nyene avuga ati suko babatabaza, suko batabaza, reka nawe tumwumvirize. None ko ariko ararira, yego turabona yakoze isanganya, none ko ariko aratabaza Anita. Anita uraza ahari, nagira mu gutabaza uravuga ati turaha naha 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 naha, narababwiye muje mugura GPS zanyu, muje muri Maps murabe aho muri uko bahita, kugira ngo ugize ikibazo umenye kugenda utabaza utanga na adresse aho uri. None nk'aho baguserukaho gute? Hama nomero za polisi ntazoma muzi z'abantu kwanza, iyo muratelefona polisi n'ikibereyeho nani nubwo bashigikirana, ariko polisi ujya co kimwe n'abo banyagihugu b'inyamaso. Avuze neza cyane uyu muntu, ukuri sindamuzi mugabo yari muri groupe, nyuma yo kumva ubutumwa aravuga ati namwe mugabo murarenza urugero, niyo uri kuratabaza woraba ukuntu utabaza kubijya abantu bumva kuri kuratabaza. Ati hano rero mu by'ukuri wowe nturi kuratabaza, nyine uri kuravuga ko wabaye uri kurataka, kuko umuntu atabaza ni ugomba gutabagwa. Kandi kano kantu twumvikane ko neza mu abantu muze muragerageza no kuri mu byitwararika. Reka ngerageze kurondera ndabe ko nza kumenya byinshi kuri we, mugabo nta byinshi namenye, gusa reka nabwira ikintu kimwe, abarabu n'ibikoko n'ukuri. None nk'umuntu ari mu modoka yawe ukagira accident, kubera kutumujana kwa muganga, aho hose baguma bavanira amafaranga, babona umenga amafaranga acahera amahera yabo. Ugize accident uri kumwe n'umuntu, kujya wowe kujana kwa muganga nawe ujane kwa muganga, wowe urumva ko ntaco yabaye, mugabo umukozi we yababaye cyane, ariko nubwo yababaye isebuja ntakimubwiye ntiyigeze mujana kwa muganga. Aha nagerageje guhindura ifoto kubera yuko hariko amaraso ku munwa, ku mazuru, ni ibintu bitaboneka neza ngaha muri YouTube, niyo mpamvu naciye mpindura ndabikora gutya. Izi foto murabona ko zera, mugabo ni Umurundikazi, ariko amaraso sinagombye ko aboneka cyane kuko ateye ubwoba. Afise amaraso ku munwa no ku mazuru hose hose hose, naho yapfutse nicyo kiri ku munwa cera kiriko amaraso. Birateye ikigongo ukuntu, kandi birateye n'ubwoba. Rero abantu munkurikira n'icyo ubundi mugize akabazo muze mumenye ukuntu murungika audio, kuko bishobora gufasha abantu bayumvirije. Ikindi navuga ni ko hariho ibigo byabarungitse, nubwo nzi ko bidakunda kubitaho, nk'uyu baba muzi bashabona ati umuntu atanze ibidakwiye, mugabo turamuzi n'iwacu, bagashaka telefona muri ntuza, niba afite nimero z'umubose wiwe bakamuhamagara directement, canke baca muri ofisi ya Saudiya bagacayo babwira ati hamagara kuri umubose w'uyu muntu, hanyuma bagaheza bakamufasha. Ariko nta myirondoro yatanze, kumbure ivana na situation yari arimo, ivyo birumvikana, kuko umuntu agize accident hajya bagize accident nyene ntitwabona mushinja cane ko atazi gutabaza. Yego ubwanje rero ndumva ari ikibazo cane kugira ngo n'undi muntu aze amenye ukuntu abigenza. Yavuze ko yarareze amata, mugabo iyo ureze amata uba wambaye ceinture de sécurité. Iki ni ikindi kintu mbwiza kubwira abantu mudukurikira ngaha, mwe muri bihugu by'abarabu, murumva ko ubu yagize ibyago, ubu yagize irisanganya kubera ko yarareze ikintu nibyo, mugo nteri kubura kwambara ceinture de sécurité. Iyo aba yambaye ceinture de sécurité ntaco yari kuba, urumva ko uwo bari kumwe wewe ntaco yabaye. Kandi ko ndagerageza kwiyumvira, so kuvuga ngo nibyo bambwiye namwe muravyumva. Urumva bari bicaranye, areze amata, wewe aragenda kubita umutwe hariya canke kubisa n'umutwe canke umuntu wakurikiye kwa mata nyene ntawomenye, ariko uwo ari kuri vura wowe ntacyo yabaye. Vyumvikana ko wewe bari yambaye ceinture de sécurité. Iyo ceinture irafasha kuko iyo yambaye ntukubita ikintu, iyo ikigufata wowe ntugenda, mugabo urumva wowe waciye genda kubita umutwe kuri paravarize kubera yuko ntiyari yambaye ceinture de sécurité. Iki ni ikintu cyumvikana ko nuko vyagenze. N'ikindi cyo cyabiteye nuko yararize amata, mugoro ushaka kurira ayo mata ariko wambaye de ceinture, mw'ico gihe nteza ngo ure n'ibivyago. Zamura cyo ubwenge rero, ntimuze mwongere guhura n'ibivyago namwe igihe mwoshika mukagira accident. Ndabipfurije, mugabo ntimuze mwongere kwizitura aho muri ngo mwikubite hari imbere. Aha no gupfa ari gupfa kubusanzwe.
mugabo Imana ishobora kumukiza ko atakubise k'umutwe agakubita ko amazuru gusa n'amenyo wumva ariyo aregarega, kumbure Imana ishobora kumufasha ugasanga ntacyo abaye. Natwe nicyo twifuza, ntitwifuza ko yamererwa nabi. Ndabashimiye rero inshuti zanje, nizere yuko namwe mudukurikiye uko biri kose muhakuriye ikigwa, hama muzi baza kutusanga inbox tukavugana kugira ngo dushobore kumutabariza tumuzi neza, canke nawe nimba ashobora kuvuga agashobora akafise nimero zacu yotwandikira. Murakoze, ndabashimiye.